copinage. Ariko turashaka kumenya nk'abakristo, abajene dukijijwe, abajene twamenye Imana. Mbega copinage turayemerewe canke ntituyemerewe? Nitwaba tuyemerewe, inyungu zayo nziza ni zihe? Nitwaba tutayemerewe, uruhombo ruri muri yo nk'abakristo nuruhe? Iyo bavuze copinage, cyambere copinage kirimo amajambo abiri, copy hama kirimo age. Igihurungano ruba rugeze nko mu myaka ya 15, 16. Bon, muri ico gihe hari ikintu bakora hagati y'umuntu n'umukobwa. Bo babyita ngo gukora urukundo cyangwa barakundanye, ubwo twitubona ko copinage. Imyaka yabo ntibiraba bemerera ko bashika muri ico kintu cy'urukundo. Barakopya ico kintu cy'urukundo bagaca bayikora muri ico gihe. Ni hari copinage. Kuko umuntu naje muri fiançailles n'abantu babiri cyangwa batatu. Kuko ci uvuga ngo copinage niyemeye ukancuza uragenda uri muri fiançailles na naka, ejo ni muri fiançailles na naka, no. Ariko copinage kugira n'abantu babiri batatu c'est normal. Yego. Shalom shalom bakunzi ba Sanlock TV, reka ndabashimire mwebwe mwahisemo gukurikirana Sanlock TV. Of course iki ni kiganiro The Gospel Image nkuko musanzwe mubimenyereye, ariko uyu munsi tukaba twabazaniye deba mu kiganiro The Gospel Image kugira ngo twubake umubiri wa Kristo, kugira ngo abakristo bagende bamenya ivyo bemerewe kubamwo n'ivyo batemerewe kubamwo. Of course Jendi Terence Tesi kuri microphone za Sanlock TV, ushatse unyite Yehoshafati naco bintwaye. Behind the camera muri kumwe na Liri. So uyu munsi tubafitiye deba, niyo mpamvu mubona ko ntari je nyene ndahagatiwe. Niyo mpamvu byabaye ngombwa ko nikora ku bandi bajene baciye ubwenge kugira ngo badufashe gutahura ikibazo cabaye akayobera bahinga. Ariko tutarakwinjira muri deba yacu, reka mbanze ndabakire babibwire. Kaze cyane kuri microphone za Sanlock TV. Amazina rwose. Amazina yiwanje nitwa Ikoze. Iburyo bwanje ndi kumwe nande? Niyo gusemba Anita. Reka ndagashimira cyane Tesi. Nanje ndashimiye cyane bane bahezagire kuba nitekantuka kuba turi kumwe hano. Ndaje diteka kwa wantumiye kandi bane kuhezagire. Amen. Tukaba dushaka kuvugana kuri deba ivuga ngo mbega copinage. Iri jambo ndazisijya mbere mu byumvise. Ariko turashaka kumenya nk'abakristo, abajene dukijijwe, abajene twamenye Imana. Mbega copinage turayemerewe canke ntituyemerewe? Nitwaba tuyemerewe, inyungu zayo nziza ni zihe? Nitwaba tutayemerewe, uruhombo ruri muri yo nk'abakristo nuruhe? Kaze kuri plateau nkuko nababwiye muri kumwe na Tesi. So ushaka mutubwire iyo mwumvise copinage wo muviki? Je muri make numvise copinage, banumva yuko ari imigenderanire hagati y'umuhungu n'umukobwa mugabe idasanzwe, ifise icishaka kuzoshikako. Okay, iyi Anita iyo bavuze copinage mu bajene bakijijwe bamenye Imana, kuko iki cyama cyazanye ingorane cyane mu bakozi b'Imana, abapasteri bamira n'ibiki, wewe uvyumva gute bavuze copinage wo muviki? Iyo bavuze copinage, cyambere copinage kirimo amajambo abiri, kirimo copy hama kirimo age. Kuvuga ko iyo bavuze copinage ni igihurungano ruba rugeze nko mu myaka ya 15, 16. Bon, muri ico gihe hari ikintu bakora hagati y'umuntu n'umukobwa. Bo babyita ngo gukora urukundo cyangwa barakundanye, ubwo twitubona ko copinage. Kuko iyo myaka yabo ntibiraba bemerera ko bashika muri ico kintu cy'urukundo. Barakopya ico kintu cy'urukundo bagaca bayikora muri ico gihe. Ni hari copinage. Niyo mpamvu havuye ijambo rivuga copier age. Nukuvuga ngo bafata donc ivyo imyaka y'abandi bantu bakabizana kuvyaplika mu myaka yabo kandi batavyemerewe. Imyaka yabo itarakwira. Okay, none reka tubaze.
Delicia turakeneye utubwire ivyo bintu Anita avuze nivyo uremenyeranya nawe kuri ibi bintu avuze yuko ari ibintu mukopya kandi biba bitari byo. Umwanya umwe noba ndamutahura ariko ahandi naho numva zoba vyemerewe. Byemewe gute ko benshi bakunze kuvuga twama twumvise d'abord murakijijwe sivyo? D'abord banza mutubwira usengera he? Nsenga muri Tabernacle Gospel Church. Nawe nsengera muri Passion. sawa nukuba murakijijwe none ni yahe mpamvu yama ituma abungere abapastori b'amashengero bavuza induru bavuga ko bitabereye ko bibajana mu byaha ariko uyu munsi wowe ukavuga ko atakibazo ubibona? Muri make copinage murabanza mukamenya copinage ibambi mu gihe zagenze gute kubera muri make abantu bari muri copinage bientôt babasha kuzokuba kurwabo kandi mu kuba kurwabo ntabwo atari umuntu w'umwibarabara ngo mu kwezi kwa kunaka tuzogira mariage. Rero igituma je no mvuga ko copinage yemewe n'abakristo sinoca mvuga ngo abana batoyi gusa nyene hariho nk'abantu bimaze kugira nk'icyo umenya nko mu ma 17 ans 16 uko urashobora kuba ufise icyo umaze kumenya. Rero nk'ubu copinage je novuga ko yemewe kubera copinage yemewe kubera uba ukeneye kwiga ku muntu muzobana hama kugira umuntu mwige bisaba kumwegera kuko umuntu mutabana mutamenyana mutavugana kenshi ntiwomenya ivyiwe. Rero niyo mpamvu usanga twagiye muri copinage kugira twigo tuzobana ko hariwe turabe ingeso ziwe turabe ibyo akora twokwihanganira turabe n'ibyo twomukurija usanga twagiye muri copinage. Gusa rero nitwoca twitwara nk'abisi kuko iyo mvuze abisi ndibaza ko mutahura. Rero uri umuntu w'umukristo uri umuntu w'umukristo ugiye muri copinage ntucugenda muri biriya bindi bintu bisanzwe mukundana mukavugana jena ukipresenta ku bavyeyi bakakumenya uko nyene ukasha usanga wamwiza umuntu ukazibona ati uyu muntu arakwiriye ko tubana mu gutagiye muri za ngeso mbi Bibiliya yanga. Yego. Okay, Anita igihe Delicia yakaravuga wagumye utwenga twakeneye kumenya atubwiye ivyiza wewe kuri we atubwiye ivyiza bya copinage wewe watwenze iki uwo mupinga gute ibibi wewe ubonamo nibi? Yes, natwenze kandi niba udashatwenga cyane kuko yashoboye gutanga ubusobanuro bwiwe sinamupinza ariko gisigaye hari tesi dukunze kubireba kenshi hariho ibintu bibiri bitandukanye ku baje hariho copinage nk'uko turiko turakivuga nyene copinage hakaba n'ikindi kintu twitwa fiançailles. Kuvuga ko copinage je nibaza ko ari ikintu kitemewe ni ikintu twebwe dushobora kujamo abaje mu gihe bivanye n'ukuntu imibiri yacu iradukontrola ariko hatari bwagiye nk'uko tubikora icyo kintu. Bivuze iki hariho icyo bita fiançailles. Delicia yashobora kumbwira ati fiançailles turamenyana turashaka kwigana uburyo dushobora kuzobana uburyo dushobora kuzokubaka mais igihe uri kurakora copinage ntabwo urashika kuri icyo kintu cyo kubana. Kuvuga ko usanga muri iyo copinage hariho bya bindi uko amarangamutima yabazamuka nibyo ushaka gukora uko ubyiyumvamo ukora kwa kundi nyine. Bisikuye iki copinage ahubwo ni kibanza abajene benshi bafatamo cyo gukoreramo ubuhumbu cyangwa cyo gukoreramo ibintu bitashimana cyane. Uko wigiye muri copinage uzoshobora kwikontrola cyo cyambere deja uzoba ukiri muri ya myaka y'ubuyabaga uzoba ukiri muri adolescence uzoba ugifite ya myaka ishoshe ukeneye kumva umusheri ko ari bihande yawe ukeneye kumva kuri kumwe n'umuhungu ukeneye kumva kuri kumwe n'umukobwa mugabo ukamenya ko ico gihe uko umubiri wawe uzo gukontrola uzogwa muri ibyo bintu
bisiguye iki copinage nibaza ko ari ikintu twebwe nk'abajene nk'abantu bamenye Imana tutakwiye gushoka tujamo kuko dukwiye gufata umwanya munini cyane tukacirinda kandi tugasengera n'imyaka yacu tuba turimo kuko si ikintu cyiza icyambere turiyabe abajene benshi bafise mu ma 15 16 17 kuko naho nyene batangurira muri za copinage usanga kenshi na kenshi bahuye n'ibyaha bitandukanye bahuye n'ibyago gutwara zinda ugasanga abandi murira imivugano ku ishuri barananirwa ugasanga bafite bagendera mu buzima butahesha Imana yacu cyubahiro kubera iyo copinage rero bituma binjira muri ibyo bintu kandi kubera ko baca babiha ikibanza kinini yabibagira kwa gusenga Imana icyo navuga ni uko bo igihe ukiri muri iyo myaka ikiriritse utaragira mu myaka ya fiançailles utaragira mu myaka yo kuvuga ati mbega ejo hiwanje hazoba hameze gute nuko icyo kintu cya copinage ukirinda cyane ukazicegeza kure kuko ikintu kimwe womenya fiançailles nicyo kintu gutegura ejo hawe hazoza kuko nicyo kintu gituma umenya umugenzi wawe mbega ameze gute akunda iki yankiki ibyo maze kubimenya ni muri ya fiançailles ariko copinage ntuburagira ku rwego kuvuga ngo nkeneye kurongora cyane nkeneye kurongora je nibaza ko atari ukuntu twabyemenya na Delisi iyo uri muri copinage nubo jojo gusa waba uri muri wewe wo kumva ko ukeneye umusheri iruhande yawe ko kumva ko dufate ni wumva muri wewe umukumbuye umuhamagare umubone gusa mu maso amasaha birahereye nta kintu uri kuri marira yakaye wayitaye kwishuri birakunaniye wewe wibereye gusa muri copinage bisiguye nta ntumbero nimwe ubufitiye ibyo bintu nta ntumbero ufitiye ubwo rukundo ariko igihe uri muri fiançailles sava utaza kumvikana na Delisi yuko ushobora kwiga kuri uwo muntu hama mukazogera kundi rugero je baza kare kubitsa. Okay, urakoze cyane mu majambo make bisigura ngo copinage ntahuye ko mu majambo make ni ikibanza cyane ni espace satani ya crée kugira ngo aronke ahagwishiriza mu byaha abana b'Imana cyangwa abajene bamenye Imana niko wewe ukivuga mu majambo make. Yes, cyane gose. Delisi nizere ko wumvise ivyo Anita atubwiye. Uracemeranya nawe canke nubu ni ntikarahera cyane urumva sindi ko ndavuga ngo ndiko ndamukoza kandi ibyo yavuze biratambutse gusa rero avayo gushika muri fiançailles banza gutangura copinage kubera niho ushobora uja muri fiançailles no urumva ibintu nk'uko ubuzima ari etape comme escalier no mu bintu by'urukundo hariho escalier tweze guca sishatse kuvuga ngo ndemeranya rwose yuko twosha dushoka tuja muri copinage gusa hariho copinage iba ifise intumbero rero niho kurya yaravuze ngo ushaka ngo kumwumva ngo umubone iruhande yawe ukagira iki nibyo kubera hari abantu bica bifatanya n'imyaka ariko ufise objective ukaba ukurikirana ijambo kuko hamwe n'ijambo ibyo byose yavuze ni gake wobigwamo kuko no muri fiançailles bijya yavuze ubwo buhumbu bugwamo utari kujyamo rero kugira ufashwe muri iyo copinage bisaba yuko usoma ijambo umaze kumenya yuko Imana ari ifise ikibanza cya mbere ukanabikora uretse amajambo gusa ntiwoca ufata uwo muntu wawe aba ari uzushira imbere utabanje kubaza Imana niyo iba iyambere muri ico gihe ni benshi usanga baguye muri ibyo bintu kandi ni benshi rwose niyo mpamvu benshi baba bavuga ko bitemewe ni kubera baba babigiyemo uko nyene bonyene ariko ubigiyemo ufise ijambo muri wewe kuko ubitse ijambo mu mutima wawe birakugora kugira ucumure naho ugomba ucumure uriyumvira ijambo ukaca wumva ibyo bintu ugomba ukore sivyo kandi wagiye muri copinage n'ubundi muntu atari umunyamahanga niko birivuga cyangwa atari uwisi ibyo bagora kugwa muri ico cyaha rero uciye ujamo n'umuntu mwama mwumva ijambo mukavugana ijambo nta mundi mwanya mugapanga ibindi bintu wamaze kumumenya neza niho muca muja muri fiançailles kuko umuntu naja muri fiançailles n'abantu babiri cyangwa batatu umuntu arinze avuga ati je ndi muri fiançailles c'est que yaramaze kudesida
yaramaze kudesida ati uyu muntu ni wacu kuko ciye uvuga ngo copinage niyemeye ukaca uza uragenda uri muri fiançailles na naka ejo ni muri fiançailles na naka no ariko copinage kugira n'abantu babiri batatu c'est normal ego kubera uba wasanze umuntu atari uwiwawe kuko usanga ari ibintu tuzikompanyiwe hamwe ukaca après la copinage uca ugenda muri fiançailles baramaze kudesida utaraba uvuga ati simbona umufise umwe ni hamwe baza bakurondera ukagira amadomande menshi ukavuga ati désolé jewe narahejeje gutora même si bitaraja mu ngiro ngo mubane bakunzi ba Sunlock TV abarundi ndio bavuze ngo ikibyigwa n'icumva kandi icerekwa nikibona abandi bati ngire gito canje icubundi cumvire so nizere ko muri point of view y'umwe wese mu batumire bacu nizere ko hari ico uri kuriga kandi nizere ko hari ico uri kurakura donc turakeneye noneho dufashe mu kurangiza turakeneye dufashe abantu bariko baratwumviriza abantu baza gukurikirana kino kiganiro mbega inyishu solution yoba iyi kubwawe gani murakoze cyane kubwanje solution je mbona nuko no twebwe abakristo twebwe abantu bamaze kumenya Imana twe twamaze guhitamo twe twamaze kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi twamaze kumenya gutandukanya uburo hamwe n'icyatsi nuko twohitamo neza twahitamo neza gute nuko twofata muri cya gihe cy'iwacu muri ya myaka y'iwacu nyene kuko turazi neza ko muri ya myaka yacu ubujene niho satani ahagarara niho aba yipfuriza wenyine kuturwaniriza niho aba ashaka kudutega imitego myinshi kuko satani rigaraza ubwenge ababona ibyiza byacu biri imbere ababona ubuzima bwacu buri imbere bwiza Imana yaduteguriye mugabo atwicira hahandi nyene habageze ko gutangura kugaragara neza tutangura gusa neza tutangura kuri tayi niho atangura kugira gute kubyicira byose gico no saba cyane cyo no kwigisha benshi nk'abajene twamenye Imana nuko twogira gute nuko bw'iwacu twomenya ati twaramenye Imana kuko twarakijije ibya copinage ntabwo dukwiye kubigenderamo tuvyigize kure kuko mu kuvyigiza kure kw'iwacu tuzomenya ati mbega igihe cyanje n'icyaha igihe cyanje kiragiye mbega ndakwiye gutakaza umwanya kuko gutakaza umwanya tuwutakariza muri copinage kandi icyo gihe cyacu nikiba kiragiye imyaka y'iwacu y'ukurongora cyangwa y'ukurongorwa ntabwo birashika usanga twafashe ya myaka y'iwacu yo kurondera ubuzima yo kwiga neza kugira turangize amashuri yo gukora akazi neza kugira ngo turondere iby'umuryango wacu w'ejo twabirangirije hariya muri copinage ugacu usanga twamaze guta intumbero y'iwacu ejo ubuzima bwacu bubaye bubi kubera ikintu twabuteguye hakiri kare rero nuko twohagarika itwa copinage igihe utarashika muri ya myaka yo kwifuza kurongora igihe utarashaka kuvuga ati okay je ndabona ko ubuzima ari bone sawa rero harageze ko ndondeho tuzubakana kandi Imana imumpereze ndabicishe mu masengesho Imana ikore ico gihe nibaza ko atampamvu rimwe gutakaza ugiye kurondera abakobwa ngo kuko ngo je murahebanye ngo hamago ngurumva ngo uri kurarondeza no umuzubakana ntarondeza Imana yaramaze kumutegura ahantu ahubwo iprepare umenye ko jewe ngeze cyangwa wowe ugeze hame ico gihe kigere mugire ico bita fiançailles hama mushobore kuba ku wawe kuko nimwagenda muri copinage bizobayo ni byinshi kuko uzoba icyambere wiyibye ntaragiye kuko icyambere bega twinjira mu rukundo bw'adukora iki twinjira mu rukundo kugira ngo urukundo rwacu turukore mbega urukundo barukora ryari barukora muri cya gihe bagize mariage cya gihe bambikanye impeta cya gihe basezeranye bagiye gukora rwa rukundo rwabo bakagwapika koko ko ruhari ko kwamaze kuba none tuzokundana gute tutaramara kuvuga ati twebwe muri twebwe hageze ko tugira mariage bitwagira copinage gari tuko turatakaza umwanya w'iwacu tuko turacegwa icyo dusaba nuko twogira twokora copinage tukabandanya amafete Lili bende kamera Lili nuko ari karatwenga so Delicia hakorwa iki kugawe kubwanje vraiment novuga yuko je nuko je sindemera yuko utemera sindatemera gusa rero aho bitemera wumva vraiment yo kujana mu bintu bibi aho ntiyemewe umugabo warafashe decision kubera umuntu niwe adesida kubera nta muntu uza gutera mu bintu utabishaka nazumenya mbavuze ubwenge nubimenya ko kujana muri bibi ugeze umenga ni byiza ni bon umva nakubwira urumva je icyo nobo
bakunzi ba Sanuk TV mumfashe gukemura kino kibazo. No. gusa twitwaramo neza nta muntu ashikira muri fiançailles oya Delisa hari ikintu yavuze urumva ngo urashobora gutangura wa mbere ngo hamugaheba arahubwira urondeze ngo no kabiri no gatatu urumva utaciye muri copinage ngo wanje ubwira ko cherche ngo uzogira muri fiançailles no je nibaza ko atari Ati yakurabira. Andreka ndamurabi Jesus Christ. So, bakunzi ba Sanuk TV, nama nabivuze muri The Gospel Image ni kwishure turiga twiga ibintu byinshi. So, munkundire iyi yari episode yacu ya mbere kuri ino deba. Ariko tuzokomeza dukora ayandi ma episode menshi kugira ngo twumve ico aba nabandi babivugako nivyaba ngombwa tuzorenda n'abakozi b'Imana kugira ngo twumve ico babivugako. Ariko iyi ni episode ya mbere nizere ariko ko muri amajambo menshi abatumire bagiye barashikiriza nizere ko wumviye wahumviye ibintu byinshi cyane gose. Ariko nanje nkundiye ndagusezere ndakubwira ngo hasta la vista. Ariko kandi jambo ry'Imana rivuga ngo nuko mwitandukanye n'ivyisi kuko biriko bishirana ni byayo. Numva n'iryo jambo no gusezerera. Munkundire abatumire bacu ndabashimire kandi ngira ko ndabasezera. Murakoze cyane kuduha ivyumviro byanyu kuri ino sije. urakoze cyane Tesi kandi wakoze kudutumira nibaza muhanya ku isenge twandika mukeneye kubona nyamumurikirana cyangwa mukurikirana ibindi bintu byaje kandi byinshi byiza ndabatumiye basha mugende kuri channel yacu ya Burundi Talent TV muzabonera byinshi murakoze cyane ndabakunda. Okay, reka ndagusabe ugire kubwira n'abakunzi kandi bawe bakora subscribe kuri YouTube ya Sanuk TV. Yes, mukore subscribe kuri YouTube yacu nga ari Sanuk TV. Sanuk TV. Ofete ntiyari yabibariye yamenze yanyibye. Rero mutwihanganire cyane hama mugire n'umwaka mushasha mwiza basha. Na Noel nziza. Delisa nawe nkundire ndagushimire cyane nizera ko abajeni bagenzi bawe hari icyo batahuye mu nyigisho wabahaye. Wakoze cyane kuhaba. namwe mwakoze cyane kumira n'ikindi gihe direct igihe cyose muzamunkeneye ari ibyo dushaka guterera ari ibyo tuvugana kubera nanjye ari byinshi nzamenye hama reka ndangize ndababwira mukore subscribe kuri Sanuk TV mukurikirane mugire amajeme mugire amapartage ndabakunda kose muzogira umwaka mushasha mwiza uzobayeho amatano y'ubuke. Bye. Okay, nanje ni nkandangirije episode yacu ya mbere y'ikiganiro cyacu kuri no deba twariko. Ariko mukomeze kudukurikirana tubafitiye byinshi byiza cyane gose. Ndakwibutsa ko muri Sanuk TV tuguhereza amaserivisi yose ari numerique. Ukaba ukeneye ubukwe bwiza, amafoto meza, dufise abahinga muri photoshoot, ukaba ukeneye lighting, tubafitiye ibintu byinshi. Kaze muri Sanuk TV muze mwihere ijisho. Turi kuri 14 kukabarabara kitwa ako kuri Facebook. Uhashitse ucubona icapa kinini cha Sanuk TV. Ciao.